Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategurira. Buri muntu wese wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, mwese turabashimiye ndetse tunabaha ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Muri hanganitsire ntago kimeze neza, gusa rero turaza gukomeza kugenda tubana namwe mu makuru yacu ya buri munsi hano kuri M24 TV. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu ntago byoroshye, abasirikare rero bakaba bakomeje guhunga, abandi bagapfa, abandi bakaburirwa irengero, cyane cyane rero mu gitero cyo mu Kibitoki, aho rero bamwe mu basirikare bakomeye bishwe, abandi baburirwa irengero. Ibingi bakaba ari byo tugiye kuza turebera hamwe ku bijyanye n'aba basirikare bishwe ndetse n'ababuriwe irengero, nicyo ubuyobozi burimo buragenda buvuga bijyanye rero n'iyi mirwano iri kugenda iba mu Kibitoki. Nk'uko rero inzego zishinzwe umutekano igisata cy'u Burundi haramutse rero amakuru bavuga ko bamwe mu bateye ari abaturutse mu gihugu cy'igiturage, nk'uko abasuda b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda babigaruka. Iyi ni M24 TV, mwese mbahaye ikaze, nimujye kurenda garuka nyuma y'ayo masegonda turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iyi nkuru. Ubu tuvugana rero mu gihugu cy'u Burundi, hano nubwo ibintu bitorose mu gihugu cy'u Burundi, imbonerakure rero zikaba zamaze guhabwa ibirwanisho bikomeye, bakaba rero bamaze guhabwa na uniforme bakinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera. Ng'igifungu ni kinshi mu Burundi kugene rero umutekano wifashe mu kibira no ku nkengera zacu kuva muri gitugutu 2019, mu gihe rero habandanya kuvurwa ibitero by'urutavana ko mu ntara za Bubanza na Cibitoke. Leta y'u Burundi iguma yungikanya amatangazo yongereza igipfungu kurusha umuco biriko biraba, kurusha rero umuco kubiriko biraba. Barundi barakwiye kumenyeshwa ukuri ku bihe igihugu kiriko kiracamo, nubwo rero nta muntu n'umwe mu nzego zo hejuru cyangwa se mu nzego z'ubutegetsi wifuza kugira icyo atangaza. Ku itariki ya 22 Gitugutu 2019 haravuzwe abantu benshi bitwaje ibirwanisho bikomakomeye rero baciye mu ntara ya Bubanza bavuye muri Kongo. Icyo gihe rero haravuzwe ko boba bari mu murwi itatu yari ifise intumbero yo kwinjira mu kibira. Umurwi rero ugira gatatu ubwoba bwawukereyeho utarashika mu kibira, maze utana mu mitwe n'abasirikare b'u Burundi muri komine Musigata. Bafashwe muri abo barwanyi boba barishwe urwagashinyaguro n'imbonerakure. Bivugwa rero ko abarwanyi nka bose bafashwe canke bishikanye i Musigati bishwe batemaguwe umutwe. Umuhari wa Red Tabara rero waremeje izo ngabo zaciye i Musigati arizo, cyangwa se bakemeza ko izo ngabo zaciye hara muri Musigati ari zaba basekuzi ndetse n'abategetsi b'u Burundi baremeje ko umurwi bawunesheje, ko bamwe bishwe abandi barafatwa. Nyuma rero abamenyesha amakuru bo mu binyamakuru bitandukanye, cyane cyane abo mwumvishe nk'abo mu kinyamakuru Iwacu, bagerageje kurondera ukuri kw'ivyabereye i Musigati, barafashwe nk'ingozi z'ikibi. N'ubu rero bakaba bavundiye mu gasho, nayo imvugo y'ubutegetsi yisa cyangwa se yasa niyemeza ko uwo murwi w'abarwanyi waheze. Abanyagihugu ku nkengera z'ikibira bo bagumye bavuga ko batewe n'ubwoba, kandi bakemeza ko abarwanyi binjiye mu kibira. Mu minsi yakurikiye haruvuzwe ibitero mu duce dutandukanye twegeranye n'ikibira hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijambo yasikirije ku munsi wa gatandatu uheze, Petero Nkurunziza yakoresheje imvugo isa no kwemeza ko abateye atawasigaye rero, ariko ijoro ry'uwo munsi nyene havugwa igitero kidasanzwe cabaye ku birindiro c'abasirikare kiri mu kibira ahitwa Maluri. Icyo kirindiro rero ntigisanzwe kuko cariko abasoda bashika 112. Abasoda baho boba rero bari bamaze iminsi basaba kongerezwa kubera bibaza ko ikibira gisigaye kirimwo imirwi y'aba Robert, ariko rero ntibumviwe. Igisirikare cy'u Burundi carayikemeje ko ico gitero, ariko rero bakaba cyangwa se bakaba nticyamenyesheje ibyanonekariye muri icyo gitero. Amakuru rero adashobora kwemezwa avuga ko abasirikare bashika 69 atawuzi irengero ryabo, mu gihe n'uworongoye ico kirindiro Major Reverier ngo Mirakiza bavuga ko yahasize ubuzima. Atawapfuye rero barataha
bararomboka cyangwa se atawapfuye barataye baromboka ikirindiro baragita bagisigira abarwanyi. Ngo n'ubwa mbere havugwa rero ibintu nk'ivyo mu mateka y'igisirikare c'u Burundi, abasirikare bo kuri ico kirindiro baheruka gutahuka bavuye muri Somalia bataliyoni ya 46. Ibyo bigasigura ko ari abasirikare bakomeye bamenyereye intambara. Ikindi kandi wamenya nuko amasanamu ariko akwiragizwa yerekana imisore cyangwa se yerekana imisore y'imbonerakure yambitswe impuzu za gisirikare igahabwa n'ibigwanisho. Umuntu rero agasigara yibaza ibiriko biraba ivyari byo. Abo basirikare rero bakomeye barigitwa bagata bagahunga, hoba rero harongwikwa imbonera kure kubera iki rero leta idashoboka kuduha umuco ikagumiza igihugu mu bihuha gusa. Ko leta rero yari yemeza ngo nta baroberi binjiye mu kibira. Icyo gitero cyakozwe nandi kugizwa rero ibinyoma, gupfunga abamenyesha makuru, kugira ukuri ikuje ahabona, kuzivya rero abanyagihugu batekewe n'ubwoba, gukoresha amajambo y'iterabwoba no kwiyemera siwo umuti. Ukuri rero kurakenewe kubiriko birabera mu kibira hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nibyo bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse na bamwe mu bamenyesha makuru bagenda baduca kugira ngo tubashe kugenda tutahura amakuru gatanu kuri gatanu rero hano mu gihugu cy'u Burundi, bakomeza kugenda bibaza byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane mu gitero cyabaye. Akaba rero cyari igitero cy'Imusiga aho cyasize bamwe mu basirikare b'u Burundi bakuye inkweto bariruka, abandi rero bata ibirindiro, kandi akaba ari abasirikare bari bafite ubunararibonye, abasirikare bakomeye. Bamwe mu basirikare rero bari bavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia muri bato ya 46. Ibingibi rero bikaba byasiguraga ko ari abasirikare bamenyereye intambara, gusa rero ntabwo byigeze biborohera habe na gato. Habyutse inkuru zivuga ko rero ngo bamwe mu bateye ari abaturutse mu gihugu cy'igituranyi, uko rero bamwe mu bayobozi mu gisoda cy'u Burundi baramutse bagenda bakwirakwiza amakuru nk'ayo ngayo. Gusa rero leta y'u Burundi ikaba nta kintu na kimwe igenda ivuga ku bijyanye n'ibi byose bikomeje kugenda biba hano mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo rero bagakomeza kugenda bavuga ko rero bakukumbye ndetse banahombahumbye uyu mutwe w'inyeshyamba za Red Tabara. Nyamara rero uyu mutwe ukaba warajuje, ndetse twagiye tubivuga mu nkuru zacu za buri munsi twagiye tubagezaho kubwira ko rero uyu mutwe ufite abarwanyi benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse banafite n'abandi barimo rero baragenda binjira hano mu gihugu cy'u Burundi umunsi ku munsi. Nubwo rero igihugu cy'u Burundi cyakoze ibishoboka byose kigashyira abarwanyi bacyo ku bijyanye n'umupaka, gusa rero ntago ibintu byoroshye habe na mba hano mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane rero mu duce duhana imbibi n'ibihugu rero bituriye igihugu cy'u Burundi, aho rero iyi mitwe cyangwa se uyu mutwe w'inyeshyamba za Red Tabara bakomeje kugenda bambukira bava hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gushika ubu rero abaturage ubwoba ni bwinshi, bamwe rero bakaba baratangiye guhunga bakava mu byabo nyuma y'aho rero uyu mutwe winjiriye hano muri kino gihugu cy'u Burundi, ndetse ukaba unakomeje kugenda ugaba ibitero. Simusiga akaba ari bimwe mu bitero rero bikomeje kugenda bituma abasirikare b'igihugu cy'u Burundi nabo bakomeza kugenda bagira ubwoba bwinshi, ndetse bamwe bakanahunga, nk'uko rero iyi nkuru ikomeza kugenda ibigarukaho, aho rero bamwe mu basirikare bahunze bakagenda rwose ku bijyanye n'iyi mirwano yakomeje kugenda iba hariya mu Cibitoki, aho rero izi nyeshyamba ziri kuza zinjira mu kibira, aho bagenzi babo nabo bakambitse hano mu ishyamba ry'ikibira. Igitero cya mbere rero gitabara akaba ari kimwe mu bitero bagabye ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10, akaba aribwo rero bagabye igitero cya mbere hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero hadaciye kabiri igihugu cy'u Burundi, gisoda, igipolisi n'imbonerakure batangaza ko rero bakukumbye uyu mutwe w'inyeshyamba. Gusa rero ibintu ntabwo byaje koroha habe na gato, kubera ko izi nyeshyamba zakomeje kurwana kugeza ubwo rero banakambitse mu ishyamba ry'ikibira. Ariko rero ubutegetsi bukagenda bubeshya amakuru ndetse bunabeshya abaturage ko izi nyeshyamba zashizeho, nyamara rero izi nyeshyamba zaraje zije ndetse zikaba zirimo ziragenda zinahitana abasuda benshi b'igisuda cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera. Hino ya Mutsonswa TV rero mukomeze kugenda mukora subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo mukomeze kugenda mubona amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Mukaje ndaje nkubwire
indi nkuru ku bijyanye rero n'abasirikare bagera ku 9 hari muri Mabayi rero bamaze kwitaba Imana nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho kuri M24 TV, mu gihe rero ibintu bitoroshye cyane na gato, mu gihe umutekano udahagaze neza, mu gihe rero igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara idakomeye. Nyamara rero Petero Nkurunziza akaba avuga ko ibi byose abifite muri control, gusa nawe rero akaba afite ubwoba nk'uko yakomeje kugenda abitangaza, ndetse akanavuga ko mu mugambwe wa CNDD FDD haba harimo abagambanyi mba rero bagumya amabanga b'uyu mugambwe, akaba rero harimo abagambanyi bakomeje kugenda bagambanira igihugu nk'uko gira icyubahiro Petero Nkurunziza akomeje kugenda abigaruka. Iyi ni M24 TV rero, nyuma y'iminota mike turaza turebera hamwe n'izindi nkuru twagiye tubategurira. Mukomeze mukore subscribe ndetse munanyeganyeza akazugira kugira ngo mukomeze kugenda mubona inkuru zacu 5 kuri 5. Mwese mbaye ikaze, ntimujye kure. Iyi ni M24 TV, amakuru yacu rero aba hari 5 kuri 5, turagaruka turebera hamwe n'izindi nkuru.